All the time I'm listening, I said, these people, we see, bale tontonkanya tatwa kwa tamano. Pusha. How can one aspire to come back and start killing more young people? I am protecting young people. Someone wants to come back and start killing the people. He didn't kill that time. Kwanga loko, kutumpa huko. Ugonzo alikuwa kama politics somewhere. So mwilapa pasana nga mwatu mona. And when I say I lost power, yes, we lost power in PF, but we didn't lose God. We didn't lose the love of Christ. We'll keep coming to churches, we'll keep congregating with our friends, and those of you who feel sick about it, please, patareko fili. I hope you will find care. Uyualela ndate bwererapo. Alela ndata bwererapo. Na kabili aletupuma. Kuti mwasumina imwe? Kuti mwasumina? I will be president until the winner from tomorrow's presidential election is sworn in. I am hopeful and prayerful that I will be the winner so that I hand over the instruments of power to myself. We will not be intimidated. We will fight corruption. If you store public money, the system will follow. He was not tribal at all. He was not tribal at all. He was a unifier. He believed in one Zambia, one nation. And for me, I can safely tell you that I will not allow people who persecuted Mr. Sata in his death to take advantage of tomorrow and put his memory to rest forever. No. Mazina yangu neo ni Nebo Betha Lungu. Ni Nebo nkashia kwa EDGAR chagwa lungu. Chagwa lungu emwaicho wandi uko nka ine panuma. Nomba ndefu ayokulanda kuchalo cha Zambia uko ati mumfwe ifyondelanda munivele maningi vamele vunufunola vila. As the former president's body was not availed by the family for repatriation to Zambia. For this unfortunate situation, we extend our sincere apologies to President Ramaphosa, the government, and the people of South Africa. Uno musi nagomba ndababriefingire inkuru zimwe zimwe zimaze imisi zica ku mbuga ngurukana bumenyi ntitwarose umwanya ukuzigarukako ariko imwe mu byo tugomba tugarukeko uno musi nibiriko birabera ngaho hafi mu gihugu kigenzi ca Zambia. Murazi yuko ico gihugu gihaye indaro abarundi batari bake bariko bararonderayo ubuzima. Murumva yuko ibiriko biraberayo abarundi muri rusangi batoreka kubimenya. Rero nababwiye yuko ndababwira mu ncamake kugira ngo mubone igicapo neza na neza. Uwahoze arongoye igihugu ca Zambia ariwe yitwa Edgar Lungu itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka yaritavye Imana. Yitabira Imana hariya mu gihugu ca Afrika y'Epfo neza neza mu gisagara ca Pretoria. Niho yariko arivuriza mu bitaro muri bimwe mu bitaro biraho. Urupfu rwiwe rero ruriko ruravugwa ko vyinshi cane. Na Nyarirya yapfuye mu buryo budasobanutse. Ivyo muri Afrika murabizi ingene bimeze. Ubu nawe mubona ni President Hakainde Hichilema atwara Zambia kino gihe. Imbere yuko ngaruka ku vy'urupfu guyahoze atwara Zambia, reka maze ndababwire uwahoze atwara Zambia imbere yuko President Edgar Lungu aba umukuru w'igihugu. Uwatwara imbere ya Edgar Lungu nuwitwa Michael Sata. Ubu
akaba ari we yafonze umugambwe witwa PF, ukuvuga ngo Patriotic Front. Uyu mugabo rero nawe uyu muperezida Murantunga nawe nyene yapfuye mu buryo budatahuritse, kubera yapfuye ataraheza manda. Edgar Lungu rero kubera bari mu mugambwe umwe niwe yaciye arongora igihugu ca Zambia. Voilà, akirongoye rero akirongora iyo myaka 2, hanyuma hacaba amatora acaratogwa kuba perezida. Murumva yuko asa n'utwaye ibiringo 2, kiringo kimwe cyo yatorewe n'ikindi kiringo yabandanirije mugenzi we yarahije kwitaba Imana ari we Michael Sata. Voilà, arabaye perezida rero. Ku ntwaro yiwe abanyazambiya bavuga yuko habaye ibiturire, hakogwa ibitari bike, abantu barapfungwa bagasubira, eka haravuzwe ibitari bike. Asubiye kwitoza rero kugira ngo ahiganwe na Hakainde Hichilema. Murumva yuko abanyazambiya baciye bagira bati oya, wewe urarushe, wewe ivyo wakoze twarabibonye, reka duha amahigwe uwundi. Niho guca baha amahigwe rero perezida Hakainde Hichilema agaca arahirira kuba perezida amaze gutsinda amatora. Byumvikana yuko abanyazambiya bari bamwizeye, bamuha bato do commandement. Nuko rero aho tugeze murahumvaga wampaye inka, nababwiye yuko ndabacira ku masonga kugira ngo mwumve ingene ingorane zatanguye. Nuko rero perezida Hakainde Hichilema ntagiye ku butegetsi. Abanyazambiya bamaze kubiraba ivyo ariko arakora bati yampaye nkawe rero. Turabona yuko ahubwo we aje yonona ibintu gusumba Edgar. Aha mvuze Edgar mwumva Edgar Lungu. Abanyagihugu tanka bati ibi nivyo ariko aradukorera. Voilà, upfunga abantu, ibiturire, eka n'ibindi vyinshi. Abanyagihugu bati bwa bundi erega Edgar cyarapfuma, ubu wewe ntaje. Nuko abanyagihugu rero batangura gusubira kwiyumvamwo Edgar Lungu. Edgar Lungu acarakomera. Voilà, murumva yuko yari umukeba w'ubutegetsi. Voilà, kandi umuntu yahoze ari umukuru w'igihugu, murumva yuko abanyagihugu bamaze kumushigikira yaciye asubira kugira ingufu nyinshi, aca umukeba rero akomeye wa leta. Abanyagihugu bati gira amahoro, turindiriye yuko ikiringo gihera, hanyuma Edgar Lungu dusubire tumutore, adutware, kuko turabona yuko ivyo twaziga atari ivyo biriko biraba. Tuzoca rero dutora Edgar Lungu asubire aturongore. Ayo majambo ntiyaguye neza leta ya Zambia irongowe na Hakainde Hichilema. Hichilema ngo ntivyamuguye neza. Nuko zuguru rero ibiratanguye. Abo muri leta bati gira amahoro, Edgar Lungu ntashobora kwitoza, nta burenganzira afise bwo kwitoza, kuko ibwirizwa shingiro rirabivuga neza, rirabitomora neza yuko umuntu atwaye ibiringo 2 adafise uburenganzira bwo gusubira kwitoza.
opposition nayo iti mwanguha. Edgar Lungu amaze gutwara ikiringo iki kimwe batigira amahoro. Bati Edgar Lungu ikiringo ca mbere yatwaye ikiringo c'imyaka 2. Yagiye ku butegetsi kubera Michael Sata yari yitavye Imana. Ati rero yaramutwariye, nukuvuga ngo ico kiringo ntitwogiharura yuko ari kiringo ibwirizwa shingiro ishinga. Nuko imvururu rero za constitution ibwirizwa shingiro ngiryo yateye ibibazo. Nuko abo muri leta bakubita urutoki bati Edgar Lungu ntashobora kwitoza, ibwirizwa shingiro ntiribimwemerera. Abanyagihugu nabo bati wapi, amaze gutwara ikiringo iki kimwe ntibishoboka, dutegerezwa kumushiraho. Uyu numukandida ategerezwa kujaho muri manda ikurikira. Nuko aha ntimunyumve nabi, mvuze abanyagihugu bari muri opposition, kuko n'umuperezida ariho arafise abamutahura canke abamushigikiye. Mugabo urumva yuko abatari bake baciye bashigikira Edgar Lungu bamaze kubona ivyo uriho kino gihe ariko aragira. Ariko reka mbaze nshishemwe akantu wampaye inka. Mu minsi iheze ndaherutse kuvuga ibintu vyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi, n'inama nshingamateka irabivuga ko aho abategetsi bo muri Zambia bagirizanya uburozi. Voilà, bagirizanya kurogana. Ivyo twari twabivuze mu minsi iheze. Nuko rero leta rero irabona yuko ibintu bikomeye, irabona yuko Edgar inguvu zabaye nyinshi, cyane ko ashigikiwe na bene gihugu bo muri Zambia. Voilà, niho guca rero afatwa n'ingwara iturumbuka. Bo turavye ivyanditse bavuga yuko yoba yaragomvye kuja kwivuza hanze, impapuro akazimwa, impapuro zo gusohoka akazimwa, bakazitevya. Haravugwa yuko bamuhaye ishano canke bamuhaye ibirozi, abandi bavuga vyinshi. Nukuvuga ko ivyo vyose bavyegeka ku bakeba biwe canke abo batavuga rumwe muri leta, cane umukuru w'igihugu. Aho rero bivugwa yuko uko yaragwaye, aho yaragwariye muri Zambia, leta ariyo yahasiriveya canke leta ariyo yakontorora ivyo vyose. Bakavuga bati nukuvugwa yoba yavugwa nabi kubera leta yaciye ibikorwa nk'ivyo vyose ibishira mu minwe. Voilà, mu nyuma niho rero yacarungikwa muri Afrika y'Epfo hari Pretoria kugira ngo avurigweyo. Aka kantu rero karababaje, n'akantu ngomba nshishemwo gatoya. Murumva yuko Afrika ni imwe, murabizi namwe. Nivyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu donc agwaye wokumva ngo agiye kwivuriza muri Kenya, wagiye kwivuriza muri Afrika y'Epfo, wagiye kwivuriza i Buraya. Voilà, kubera iki? Yumvire namwe, kubera iki atiyumvira kubaka ibitaro bikomeye, ibitaro bifise ubuvuzi bukomeye, kugira ngo niyo yagwara, voilà, kugira ngo niyo yagwara canke abo muri leta bakagwara bace bivuriza ngaho nyene, kugira ngo umwene gihugu
nawe agwaye aca yipfuriza ngaho nyene. Voilà, murumva ukuntu ibintu by'abategetsi bo muri Afrika bimeze. Umutegetsi anishe n'umutwe aca agenda kwivuriza hanze. Mugabo mwene gihugu agwaye avundira ngaho akicwa no kubura imiti. Mugabo abana b'abategetsi abakenyezi b'abategetsi bagaca bigira hanze. Ibi bintu mwe muravyumva? Bo nivyo muri Afrika, ni Afrika yose niko tubayeho. Nakantu nyene narincishijemo kugira ngo namwe muvyiyumvireko. Ibi ndiko ndavuga ndazi ico ndabikuyeko. Abategetsi bacu mu Burundi murazi ingene bigenda, uwunisha umutwe agaca yigira hanze. Kubera iki? Ibitaro vyo mu Burundi barazi neza yuko bitagira ibikoresho. Voilà, ivyo bikoresho vyari kugurwa nande, vyari gutunganywa nande bonyene. Mugabo umunyagihugu ni wacasigara aragira ingorane. Hanyuma tukabiruka inyuma, tukirirwa turaneneta ku modokari zabo, toranaka. Mugabo umwana wiwe, umugore wiwe agwaye, wewe agaca yigira kwivuriza muri Amerika, mu Bubirigi. Mugabo nawe ugwaye ugaca upfira ngaho nyene kubera kubura imiti. Akantu murakiyumvirako? Murantunga. Nariko ndavuga abazambiya hariya. Nariko ndavuga abazambiya. Voilà, abazambiya. Mwebwe sineko ndabavuga. Mwese neko ndabavuga murantunga. Abarundi mwese neko ndabavuga. Nariko ndavuga abazambiya. Voilà. Nuko rero reka twibananiriza hariya muri Zambia. Ntimwave mumbaga ngo ngwaho kantu. Oya, nta kantu je navuze. Turi muri Zambia hariya Rusaka wampaye inka. Nuko rero itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, voilà, haciye iminsi ngahe ntayo nibuka. Niho rero abanyazambiya bumva inkuru y'incamugongo yuko uwahoze ari umukuru w'igihugu Perezida EDGAR Lungu yitabiye Imana muri Afrika y'Epfo. Bati umutima wahagaze. Murazi yuko umuntu apfuye umutima bien sûr urahagarara. Akandi kantu nagomba mvuge nakantu gakunze kwitwa arrêt cardiaque, ihagarara ry'umutima. Aha ndabona hari isano. Wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza batubwiye bati habaye ukuntu, ngira ngo yabaye sirikwi ntavyo tuzi, habaye ukuntu umutima urahagarara, arrêt cardiaque. Simpariye yuko n'umutegetsi atopfa kuko nawe afise amagara nk'abandi, aragwara nk'abandi bantu bose. Voilà, nawe arapfa. Ni ibintu bisanzwe cyane. Voilà, kuko ntawe utazopfa, twese ntawe uzorusimba. Iyo ni insigarira zina ntatanya, nuko bimeze. Ariko ngo umutima wahagaze, arrêt cardiaque. Umuntu atarafise ingorane, atarasanzwe afise ingorane, ukaza wumva inkuru nk'iyo. Murumva yuko ari inkuru y'incamugongo. En plus, ikirenzeko ntihaba amatohoza. Gushika ubu uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza ivyamutwaye, urupfu rwamutwaye wabaye ibanga. Murazi yuko abasenedefdd arabagumya banga, babigize ibanga. Umuntu akomeye nk'uko, umuntu yahora ari umukuru w'igihugu, umuntu agize ikibazo nk'ico, hategerezwa kubaho amatohoza yimbitse, bakaraba icamukuye kw'isi, bakaraba icamwishe. Nukuvuga ngo abanyagihugu bakamenya bati ingorane yarafise uko vyagenze nuku canke ni kuriya, bakagira kimwe bita autopsy. Voilà, ivyo rero ntivyabaye gushika nuno musi ntibiraba.
urupfu rwiwe rwabaye ibanga. Ivyo rero murumva yuko birimwo igipfungu cinshi. Voilà, bavuze bati bamugiriye akantu ntawo biharira kandi nta nuwo vyemeza kuko ntawo abibonye, ariko amakenga yoyo ntiyobura. Kubera iki hatabaye amatohoza? Kubera iki hatabaye autopsy kugira ngo icamuhitanye kimenyekane? Bo murantunga jewe ivyo ntavyo nigeze mvuga. Turi muri Zambia. Aha rero muri Zambia wampaye inka, urupfu rwa Edgar Lungu rutera icuka. Voilà, abo muri opposition bati abari ku butegetsi bamugiriye akantu. Voilà, nibo bamwishe. Voilà, bivuye hehe? Bivuye kuri bya bindi by'uburozi bagirizanya bati nibo bamwishe, nibo bamwihaye. Nuko murumva yuko bigiyemwo igipfungu wampaye. Igipfungu nuko umubiri canke ikiziga ca Edgar Lungu kiri muri Afrika y'Epfo, ntibaragitahukana. Voilà, hagiyemwo ico cuka. Ikigandaro wapi? Murumva yuko mu kigandaro umuryango wa Edgar Lungu baravuze bati never, umukuru w'igihugu ntaza ngaha, ntaho nyonze ukuguru ngaha, ntibishoboka. Niwe muntu azi urupfu rwiwe, ntivyokunda rero yuko aza kigandaro ngaha adushinyaguritse. Voilà, muri leta murumva yuko vyari bigoye gushinga ikigandaro, ariko barapfa kugira ikigandaro, ariko nta konji ryigeze riba. Ibikorwa vyabandanya icese. Urupfu rwa Edgar Lungu ruracanga canke rutuma abazambiya bacanganikirwa. Leta iti gira amahoro, ibintu vyo gufoba niteka Edgar Lungu tubifashe mu ntoki. Voilà, leta nibwirizwa kubifata mu ntoki. Umuryango wa Edgar Lungu na opposition murumva yuko vyaciye bibibazo. Bati kizire leta ntishobora gutegura amaziko y'umuhisi, ntibishoboka. Kandi arimwe muzi urupfu rwiwe, arimwe mwamwishe, ntibishoboka, ntibikunda. Zuguru ngiyo. Hirya yejo rero bari bazi yuko ikiziga ca Edgar Lungu gishika muri Zambia kigahambanwa iteka, ariko umuryango wiwe na opposition baramina. Ivyanterema yiwe rero biba ingoma. Nguyo umukuru w'igihugu aravuga ati ibintu vy'urupfu rwa Edgar Lungu turabihagaritse, ikigandaro turagihagaritse, abanya Zambia basubire ku bikorwa. Umuntu umwe ashobora gutuma ubuzima bw'igihugu buhagarara, ariko ntibwari bwahagaze. Murumva yuko atakonje ryari ryabaye, ariko kubera bari bavuze officiellement yuko kumbure bari mu kigandaro c'uwahoze atwara Zambia, bati ivyo birahagaze uno musi. Fellow citizens, as we mark the 14th day since the demise of our 6th Republican President, Mr. Edgar Chagwa Lungu, we reflect on the past 2 weeks, not only as a period of mourning, but a time for healing, and indeed a test of our resolve as a peace-loving and law-abiding nation.
We wish to begin by expressing our gratitude to the church, our traditional leaders, and the citizenry for their moral and spiritual guidance during this difficult time. We also wish to thank our envoys, including our former Vice President, Mr. Enoch Kabindele, His Royal Highness Chief Mumbi, our Foreign Affairs Minister, the Secretary to the Cabinet, and all others involved in the search for a reasonable, inclusive, and amicable resolution over the unfortunate impasse relating to the state funeral. It was agreed that this was to be followed by programs that would have culminated in a dignified burial on Monday, the 23rd of June. By virtue of this positive development, we extended the mourning period by another 9 days, and we began to fulfill all of our commitments towards the state funeral with full honors. Yesterday, June 18th, the people of Zambia were prepared to receive the remains of our former president, but were surprised by the family's reversal of the agreed course of action. At our request, the South African government prepared extensively with military honors mounted by the South African Defense Force, who did so in vain, as the former president's body was not availed by the family for repatriation to Zambia. Aha yariko aravuga yihanganisha umuryango, yihanganisha abanyazambiya, yihanganisha ishengero ya EDGAR, voilà, aravuga ingene bagize ikigandaro, barunguruza imisi kugira ngo babandanye bitegurira ifobwa ryiwe. Voilà, aravuga yuko bari bateguye abasirikare kugira ngo bamuhe icubahiro, donc pour les honneurs. Voilà, atariko vyatangaje cane canke vyarabatangaje cane ukuntu umuryango wa EDGAR waciye uhindura yuko ibisigarizwa ikiziga ca EDGAR Lungu kidashobora guhambwa muri Zambia. Aha ibi mwumve yuko ari za ntambamye nababwira. Umuryango wagira uti twebwe aje guhambwa muri Zambia. Nukuvuga ngo vyose nitwe tuvyifatira mu ntoke. Abo muri leta ivyo ntibibaraba, prezida ivyo ntibimuraba, twebwe turavyikorera. Abo muri leta nabo bati no, ifobwa ryiwe dutegerezwa kurikora, habeho rezonere z'igihugu, wahoze ari prezida fubanwa iteka. Ibibazo rero murumva yuko vyarushe bikaba ingimbirane. Prezida rero yaciye avuga ati uwahoze ari umukuru w'igihugu EDGAR Lungu n'umunyagihugu nk'abandi, ntidushobora kuguma ataco turiko turakora, turiko twiyumvira ingene tuzomufoba. Ivyo bihagarariye ngaha uno munsi, turatangajwe n'imyifato y'umuryango wiwe. Given these circumstances, I therefore wish to inform the nation that as of the end of today, the 19th of June 2025, this particular national mourning period is officially over. This will allow the country to begin to return to some normalcy. Mr. Lungu was not only an ordinary citizen, but our 6th Republican president. While we recognize that he belongs to a family, he also belongs to the nation of Zambia. Ati ivy'ikigandaro vyiwe uno munsi turabihagaritse biraheze. Ati Prezida Lungu ntiyari uw'umuryango wiwe gusa, yari n'uw'igihugu ca Zambia. Urumva yuko yariko agerageza kwerekana yuko na leta imufise ko ububasha, voilà, na leta ifise uruhara rudasanzwe kugira ngo
ikore uwo mugenzo wo gufobana iteka wahoze ari umukuru w'igihugu. Naho rero ibintu bigeze Bradoferi murumva yuko yabaye ubu uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Zambia Perezida Edgar Lungu ikiziga ciwe kiri muri Afrika y'Epfo, vyase yuko gishobora gutahanwa. Voilà, ubu abo muri opposition riraniga, abanyagihugu bababaye bati ibi bintu ntitubitahura. Abanyagihugu rero bo muri Zambia bavuga bati kugira ngo twereke perezida yuko ivyo yakoze atari vyiza, natwe turazi ingene tuzomuhinyanyura, tuzomuhanira mu matora, kizire yuko azosubira kwitoza ngo tumutore. Ariko kandi murazi yuko nawe afise abamushigikiye, ivyo rero bivugwa n'abanyagihugu muri rusangi, ariko murazi yuko umukuru w'igihugu nawe aba afise abamushigikiye kuko naremejeje kubivuga. Ubu rero umuntu yoca yibaza ati none umuntu yahoze ari umukuru w'igihugu guhambwa mu kindi gihugu, ibi vyovyo ni vyiza, biboneka neza. Kubera iki ibi bintu bijanye n'uburozi, ibintu bijanye no guhana amashano bikomeye muri Afrika? Kubera iki ibi bintu biguma vyibonekeza? Ibi nababwiye nti biriko bivugwa muri Zambia. Murazi yuko no mu gihugu cacu vyavuzwe cane, kandi murazi yuko bamwe bati wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yishwe na naka, yishwe naba. Voilà, haza icuka, haza nk'ibice bibiri, mugabo naho bitaboneka ako kariyo nabivuze. Ariko kandi nkuko nari nabivuze, umuntu nawe n'umuntu arashobora kugwara agapfa. Ariko ivyo vy'uburozi canke ivyo vy'ishano ntituvyumvise rimwe muri CNDD-FDD, vyarabaye canke bimaze kuba kenshi. Nuko rero ibintu bihagaze muri Afrika yacu, aho hiyo mu Rusaka. Voilà, kumbure niyo haboneka ibishasha tuzoheza tubabwire ingene bimeze. Imana nibahezagire mwese, natwe ibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Hari yindi nkuru iriko iravugwa cane hagati y'igihugu ca Irani na Israel, nayo tugiye kubagirira umwihwezo, mumenye twibukanye ikintu bariko barapfa abo bantu. Tuzokwibukanya ukuntu igihugu ca Irani cabayeho, mbega bari bafitaniye imigenderanire imeze gute na Israel, mbega vyatanguye kunyuka ryari gushika yaho ubu bariko baraterana amabombe, mbega bifise ingaruka mbi izahe? Iyi ntambara ifise ingaruka mbi izahe? Ivyo byose nivyo tuzorabira hamwe kugira ngo umuntu ashobore kubona igicapo, abone ingene vyatanguye, abone aho bigeze, n'ingaruka mbi bishobora gutera mu gihe vyobandanya. Nuko uhezagirwe.